Akabazo gatoya mbanje gushima kuvyo twigishije je binteye inyota yo gusoma cyane Bibiliya kugira ndayimenye ivyo wishuye byose bizana ikibazo ukumva ushaka kumenya la suite je mugana yifise ikibazo maze igihe niyumvira wavuze yuko hari abantu bafite don yo gusengera abantu bagakira ikintu c'amavuta ukivuga kwiki amavuta umupasiteri asengera hama abantu bakayatahana nk'ubu yumvise agwaye umutwe yumvise agwaye ukuguru abonye umwana agwaye abonye agiye gukora ikibazo agafata ikaramu akasiga amavuta kugira ngo aze kugitora afise kontra akayisiga amavuta kugira ngo aze kuyitsindira ico nico kibazo narifise kuko hari ahantu ndakizi ico kintu kandi namafise ikibazo mu mutwe narishaka kumenya ico mukivugako reka ikibazo c'amavuta nagifatanye n'amazi amazi ari ku ifoto y'umukozi w'Imana kana nk'uwaje Michel kuba naje ngaha mfise ifoto y'iko amavuta anointing oil iriko n'ifoto y'amazi yanje ndagusengera amazi uyanywe avuze ibintu vyije ntarinzi havyo nabiga numva ivyo gushaka gusenga ku ikaramu kuri kontra yakavyo narinzi vraiment havyo narinzi ariko rero kandi ababwira ikintu kimwe bene data Bibiliya ivuga ngo musuzume ibintu byose ibibereye mu bigumane bitabereye mu bireke je nanje nama niko ndachallenginga abantu banyumviriza avuga ni unyumvirize unsuzumishe Bibiliya ntusuzumishe zo nyuma yawe uzane Bibiliya twicare kuri Bibiliya tudebate kuri Bibiliya komsa ikintu kidansa muri Bibiliya nkasanga ndakivuze kitarico I'm willing kandi amaze gukosora ibintu byinshi anteta ku bintu nizera nkavuga nti aha narihenze hari umuntu yanyandikiye arambwira ko navuze kitari byo nkabikosora ntaco byica ntaco bingira dumu ko ndaciga na jewe ivyo bintu by'amavuta rero ikanda bivuge dufise amavuta muri mwemu yera Bibiliya ivuga ko Yesu mwemu yera twahawe ari we anointing niwe mavuta ava ngo muhe amavuta ngo mwarobanujwe amavuta mwarobanujwe adumiha muri mwebwe aguma muri mwebwe Jean 2:27 so nimba dufise mwemu yera nk'amavuta na 1 Corinthiens 1:21 dufise mwemu yera nk'amavuta dukinira amavuta yiyandi yakoze muri izine kubera iki tugendana nk'igiheko simakanye yuko muri Nouveau Testament Yakobo ngo dusiga amavuta bazana amavuta batameshe ngo umuntu bamusengere bamusiga amavuta ivyo twashaka kubikora mu gusengera umuntu agwaye mugabo nigica n'icinduka doctrine y'amavuta tugendana dusiga ku mapuro dusiga ku miduga dusiga ku mazu somehow hinduka idolatry bene data ikintu kitari muri Bibiliya nkuko namwe ndabivuga ikintu kitari udashobora kubona muri Bibiliya intumwa zitakoze Yesu atakoze cadukanye n'undi muntu ko ari populaire azwi cyane akurwa n'amamiliyoni y'abantu ntimupfa kucemera no don't believe whatever you see on TV hari abantu bafise ni idolatry ni ibintu byo gusenga ibigirwa mana I can challenge it nta verse nimwe ivyigisha afite benshi ni business barimo ni rudandazwa ko bashaka kubwira ngo bigura amadolari 10 ngo ndo amadolari 100 ugasanga umupastori yaratunze afise ibifaranga byinshi kora amavuta mugenda muragura yagiye gukoresha quelque part muri izine akafise kontra na izine kanaka ni cash munkurikire neza sindiko ndagwanya bungere ko nandi ndumwe muri abo ariko dushaka ibyo twizera tubisuzumisha ijambo ry'Imana icyo cyambe cya kabiri nico cy'amazi nico kimwe n'icamazi amazi ahezagiye bashaka kugira ngo Yesu ngo none ntiyabwiye umuntu ngo bamusiga utwondo ku mazi ngasiga umuntu utwondo ku mazi bagacagiye bakira doctrine nabonye n'ugira imisenyi asigaye adandaza imisenyi muri Nigeria twa moto adandaza ibintu byinshi wewe nabonye adandaza na Apple ngo hezagiye bivu craziness iri mwishengero ni idolatry ni ibintu abantu bakoze ni business hari n'ababikoresha ikamvuga ikintu gishaka kubabaza abantu bamwe ariko murazi ko namusi mwishengero abantu bakoresha maji bitwa n'abakozi b'Imana bagenda kurondera ibintu by'ubushobozi muri Nigeria na Zimbabwe n'ahandi kandi bagira ivyo bintu by'imiti n'ibiki by'amazi n'amavuta rero bene turi mu bihe bigoye ntimupfe kwemera ibintu byose mwumvise mu bisuzumisha ijambo ry'Imana tutabonye muri Bibiliya don't believe it Yesu arakwiye mwemu yari muri wewe mwemu yari niwe mavuta ntapfa ntabora ntahera kandi mwemu yari yugura umuryango nta ushobora kuwugara
amen. Yuguriye umuryango iyo kontra yawe, hari umuntu bigaze kumbwira yanse visa kuja gukora muri one quelque part ngo ni 666 ngo ni cash. We antikristo ngo visa muri one ngo ni antikristo. Kwa doctrine yumvise zehone. Umuntu ababaye ko nako nigisha ku bihe by'iherezo. Ndambwa nti uwo muntu vraiment azomubwire iyo visa basayiguhe wigire wewe. Wewe wigire kwiciye iyo note hanze ngigiraje mu sinibuka hariho. Kwera inyigisho twahawe zitarizo kandi ziri populaire ku ma media. Ugasanga umuntu agenda n'agacupa mwishakoshi k'amazi n'amavuta n'umushwaro yasize ku mubiri wa pastori naka cyangwa apostle naka. Bene data, turi mu bihe bigoye, ariko ikinyoma cyo cyitwa ukuri kwitwa ikinyoma, kandi ikinyoma cyo gikurirwa n'abantu benshi. Undi muntu yavuze ngo ikinyoma kiranyaruka kurira eskariye, ukuri kuza gushika ikinyoma cyashize cyagwiriye, kugira ukuri gushika hejuru kugenda buke ndogo mpola mbona abaganda aho iyo gushitse guhindura ibintu byinshi. Kandi ukuri si ikintu, ukuri n'umuntu, ukuri ni Yesu. Muzomenya ukuri kuzoba kwidegembya. Murakoze cyane.